Umurundikazi Habonimana Zaina yari yagiye kurondera akazi muri Arabia Saudite yarapfuye. yambwiye ati Habonimana Zaina yarapfuye, yapfuye yiyahuye. Ndamubaza ati none umpa amafoto ngoya ngo hari ibyo tugikora ngo muri minisiteri Bujumbura bazobibereka ngo bazohamagara umuryango wiwe ngutse ngo hama nk'umuryango bazoba bazi ico gukeneye ukuntu bizogenda. Hano rero havugwa imvugo zibiri hagati y'ikigo cari caramurungitse Mansar, biratandukanye cyane n'iyi mvugo umuryango wa Habonimana Zaina wahawe yuko yapfuye. Naramuberetse ariko ariruka yagwaye mu mutwe, yagiye muri Saudiya mu ntango z'ukwezi kw'indwi mu mwaka turi mu 2026 mu minsi 3 yarashengeye. Amakuru dufise nuko hagati y'imisi 3 n'imisi 7 yarapfuye, ariko ntivyari bwemezwe. Ariko hano rero muravyumva neza yuko babwiye umuryango wiwe ko yapfuye. Igisigaye tugomba ntibazimanganye ikiziga bagitane kugishingurana iteka, kuko niwo mugambi bafise. Hano ngomba ndabasangize aya manyanga yavuzwe n'ikigo cyamurungitse. Ibaze aho kugira ngo bamutabarize abanza atahukanwe kandi yagwaye mu mutwe yasaze vyagaragaye, ahubwo bashize imbere gusaba amafaranga. Abasazi nyine b'imyaka myinshi ntituzosa kwatora Ibisa kwatora umenga barasize nka Zaina kweli atanindwi zibiri aramara ku kazi n'ukuri ubu harageze ko asara kweli kunezera kandi vyiza barabwira biwabo kuko ngaho nta yindi solution aho inabuja ashobora gusa kumwakira ntibikubona kandi kuri office bashaka gusa kwiteza ikibazo cyo kumutransfera mu yindi nzu ntigikunda. Urumva Bosco aho yatorotse bacaramufata bamufashe baca baramubwira baramugarana baritegura baca burya baca bamutera kuri office bamuje kuri office urumva naho n'ubundi acashora atoroka kandi urumva rero ngo polisi kwiramurondera rero karambira ngaho kuntu uze muri odi. Uyu bambwiye ko yitwa Magnifique, sinzi ko nihenze izina muravyumva mu kiganiro baza kumvuga izina neza. Uwo murundikazi yaragwaye mu mutwe arasara agishika muri Arabia Saudite, hanyuma namwe muravyumva kandi muriko murabibona mu mafoto ariko ariruka muri video abomora umuryango yiruka mw'ibarabara, hanyuma bakemeza ko ngo arabasazi b'imyaka myinshi. Urumva izi mvugo z'ikigo cyamurungitse vraiment nakamaramaza ngo nabasazi b'imyaka myinshi ntibazongera kubakira. None ko batiyumvira ngo yasarishijwe n'iki, bakoze iki ko yari yasaze kugira ngo bamukingire? Ivyo umusazi akora byose aba ari umusazi. Sinumva ukuntu baca bigira big deal bakagomba no kubicisha ku muryango wiwe. Aha bari kuvuga ngo babwire umuryango ngo batange amafaranga kugira ngo atahukanwe, aho kuca bagira emergency ko bari bamaze kumva ko yasaze bakabamujanye kuri office kugira ngo baci bamurihitike atahe bamubohe yurire indege aho indege ya direct, kuko birakunda imwurutse mu kibuga c'indege i Bujumbura. Ntibabikoze, ahubwo bahisemwo gukora ibintu bigayitse nk'ibimugiye kumva muri kino kiganiro. Nakora ikiganiro n'umwe rero mu muryango wiwe, n'ukuri ni inkuru ibabaje, mugumye imitima, ariko birabaje cane. صوريها Ubuherutse nari nakoze inkuru mvuga nerekana na video uyu umurundikazi ariko ariruka ariko arabomora inzu yagwaye mu mutwe. Abantu bankurikira bari kuri Muzenya kuri Facebook, narabishize kuri YouTube, صوريها ndabishira kuri ntaho ntabishize, naragerageje nyine kubishira ku mbuga zanje zose, ndanatabaza nkoresheje ubuhinga nama nkoresha mu kubimenyekanisha. Hanyuma sinigeze ndonka inyishu zitomoye, ariko nari nabigerageje kubivuga nerekana ko uyu muntu yahuye n'ivyago vyo kugira muri Saudiya agaca agwara. Ndanavuga ko yarungitswe n'ikigo bita Mansar Recruitment Company, Agence de recrutement de travailleurs. Hanyuma
sinigeze ndonka inyishu mugabo nakomeje kubikurikirana uyu munsi niho wowe ugarutse umpa inkuru wakeka mugabo itari ifise ivyemezo uriko uranyumva shaka ndaguha umwanya rero tuganire itari bikeya twumve n'inyifato yakurikiye inyuma yuko bino bintu bimenyekanye bibaye amakuru mpaye si meza n'ukuri kuko sinayaziga nari nzi ko babeshe nubwo bari babitubwiye mugabo ntitwavyemeje ubwo jewe nawe ngaha uwo nyene nyakwigendera Habonimana Zayina amaze gushika ino uwamurungitse yaravuze yuko yasaze ati amahera ashurihira ngo twebwe umuryango tuzoyahige tuyarihe uwamurungitse navuze magnifique tugerageze uvuge uko nyene bumva uwo muntu ikigo c'umudame akorera mu Carama ca Magnifique amaze kumurungika nta minsi itatu mbabarira gatoya ivyo tubigirako tugende kwa kundi nama ngenda ku mwirondoro amazina y'ubutabarizwa canke nibi nuko ndi kumutabariza kuko nubwo yapfuye bisaba ko uko ikiziga gitaha hanyuma yari yasafiye ryari itariki imwe y'ukwezi kw'indwi itariki imwe y'ukwezi kw'indwi uyu mwaka turi mu 2026 hanyuma bice bigenda gute ashitse no ku munsi wa gatandatu niho nabona amafoto avuye mu kigo Ibujumbura yasafijwe n'ikigo bitwa gute Mare Masa ni kimwe navuga asafirishwa nande n'umudame amazina yiwe yitwa Habonimana Zayina okay byagenze gute maze gushika ino yaciye agwara mu mutwe amaze kugwara mu mutwe bandubishira amafoto twebwe umuryango rero wewe yaciye avuga yuko uko nama audio ndayafise ngo twebwe umuryango ngo nico turondera ngo amahera ngo tumutangire atahe ngo nta mahera zo mutangira ndavuga ati nta kibazo mwebwe muzotubwira audio urafise wayandungikiye mbega ntawe nakurungikiye audio mugande yafise ndaza kuyagura sawa burya jewe navuze ati nta ngorane twebwe umuntu wacu nta kibazo hako yogirira ingorane bizotubwira ukuntu bizokurikira twararindiye katubwira ikintu na kimwe twarabuze burya niho nacambwira musaza we ko ragiye ntari hafi genda Bujumbura ubaze ngene ibintu bimeze agiye yamubwiye ngo jewe ibyo ntavyo nzi sinzi ingene ibintu bimeze ngo urumva ngo yari yatorotse amubwira ngo yari yatorotse ngo ari gukamwibarabara ngo none ngo wumva no muhigirahe aramubwira ati none wewe kubera iki utoduha inimero twebwe mu telefone bosi wiwe akubwira ivyari yavuze ngo nta nimero za bosi afise Magnifique burya rero mu nyuma niho naca nitura ambasaderi yino irateba kunyishura hebye kunyishura niho yambwiye mu nyingi iheze yuko uriyakiye mu mutima namubwiye ati nukuri nta ngorane yambwiye ati Habonimana Zayina yapfuye yiyahuye ndamubaza ati none umpa amafoto ngoya wari ibyo tugikora ngo muri ministeri Bujumbura bazobibereka ngo bazohamagara umuryango wiwe ngutse ngo hama umuryango bazoba bazi bukeneye ukuntu bizogenda burya ndarindira inkinga ya mbere irahera haraheze inkinga n'iminsi ine burya niho navuga ati none reka nongere ndamwandikiye kuva hirya yejo naramwandikiye anyishura amaze rero kureka kunyishura naciye mvuga ati none bino bintu bigende gute tubure umuntu abona tubure n'amayiti niho nabwira musaza we hirya yejo andikira Magnifique wumva ukuntu akubarira yarasomye ntiyasubije burya n'ubundi nanjye ndamwandikira ejo
yarasomye ntiyasubije. Niho mvuze ati reka n'ubundi sha kuri wa mutabaza dutabarize ndabimubwire ukuntu ibintu bimeze. Niho nciye mvuga ati reka ndabikubwire udufashe dutume tubona amayiti. Barasaze arapfuye tujye tubura inyishu mu kigo tumubajije ntatwishyura kandi arabizi ko yapfuye ijambo rimwe ntavuge. None gabanya kuba tubigenze gute? mwihangane kwanza kino kintu kirababaje cyane rwose. mu muryango ntitukivuga n'amazi ntukikinywa hejuru y'urwo rupfu rw'uwo mwana w'umukobwa yoshika mu inkingi imwe akacapfa akacahera n'ukwezi kose n'umugosi yamurungitse abizi ntavuge yuko umuntu yapfuye umuntu akaca aguma akorera ku kiziga c'umwana wiwe. Birababaje biracyari. Ego iki kibwirizwa kumvikana. Urupfu nta muntu arupinga uko rwoza kose. Inzira yayo yose nta muntu arupinga, mugabo ikintu kibaje cyane ni iki uriko uravuga. Umuntu apfuye bakabimenya ntibabikubwire, ugakomeza ukabaza ntibanabikubarire, nawe ugakoma ukora ibikorwa uzi ngo umuntu wawe kumbure uzomubona. Izi zose ni ingaruka mbi nziza, kubera bino bigo bidashishikara kwitaho abakozi canke ngo baze batanga amakuru, kuko yaba umuntu avugana n'uwiwe iyo atamubonye amenya ko habaye ikibazo. Mugabo nimba umuntu amenyereye kutavugana n'uwiwe niyo agize ikibazo ntabimenya. Nk'uyu kuva agera yumva ko kuva mu kwezi kw'indwi ubu turi mu kw'umunani, ni ukuvuga ukwezi kuraheze, sivyo? Ukwezi kuraheze yarageze urumva mu ndwi ya mbere, mu ndwi ine akigera muri Saudiya, mu ndwi yaciye apfa. Ibaze vraiment Kacari iki ico kibone kirabitubwira baranabizi bakinumira umuntu ukamwandikira agasoma ntasubize. Ese wewe watwaye umubiri canke atwaye amaguru? none kubera iki kigo kitababwira ivyiwe uyu muntu bavuga ati yarapfuye ntakiriho canke iyo umuntu apfuye ku busanzwe hari ibintu bikurikira ivyo ambasaderi yakubwiye. Umuryango w'uwo muntu yapfuye uragenda ukagera muri ministeri, hanyuma bakamubaza ibintu bibiri: umuntu urashaka ko bamuzana canke ushaka yuko bamuhamba hariya. Ico nabasaba nuko mutozoza muvuga ngo bamuhambe hariya, kuko bamuhamvye muri Saudiya ntaco wunguka, ariko bamuzanye uracunguka kubera wihambira umuntu wawe. Niyo boguhenda ngo bazoguha amahera ntayo baguha, ntibaze banabahende. Umuntu apfuye muzoze murasaba bamuzane bamutahane. Mwebwe n'umuntu mwagiriwe kubera yuko banabibabwiye ko yapfuye, abandi barapfa ntibabivuga. Ariho witwa Ciza Rahma yarapfuye, nubwo ntavyemeza ijana kw'ijana, ibimenyetso mfise nuko yapfuye, mugo barase kutubwira urupfu rwiwe. Nta n'ikiziga bahaye umuryango wiwe, n'uwo muryango uracyasaba ikiziga. Ciza Rahma n'ubu tuzokomeza dusabe ikiziga ciwe. Abandi birirwa barapfa. Ubundi cyebaza ko oya none ko tumaze kuba dufise n'amajwi bariko baremera yuko umuntu yapfuye, barashobora guharira yuko umuntu ahubwo ni kumutahana nyene, hanyuma umuryango umushingure. Hanyuma nibatabikora naho tuzoshira amajwi hanze, nibabigira ibanga, nibagomba kugira ngo umuntu bamuhambeyo mwibanga, kandi umuryango utabonye ikiziga cy'umuntu wabo. Rero jewe ikintu ndabasaba, ni vyiza ndafise pasiporo iwe ngaha,
ngomba nanje ngomba ndabiduze hejuru, ndazi ko nubwo hariho abantu bamwe bagerageza gukora ibintu nk'ibi, hari abantu mu bushikiranganji usanga batemera amanyanga nk'aya. Rimwe na rimwe usanga iyo bashikiwe n'ikibazo nk'iki bagerageza gufata ingingo zibereye kugira ngo umuntu nimba yapfuye bamushingurane iteka, kuko umuntu aguma ari umuntu. Rero uriko uranyumva? Je ndumva nukuri nta bintu byinshi numva ngomba kutuvuga. Wowe icyo uvuga kirumvikana, uvuga ati nimba umuntu yarapfuye, umuntu wacu nibaduhereze ikiziga tumwihambire. Nimba natahuye neza nuko wacu Mm, ntaho mm. Mbeho je ko nabonye hano hantu ariko ariruka, none bacasigura ngo yiyahuye gute? Ntibagusobanurira ibyo yiyahuyemo? kirabo Mm. ko bararongo bariko hari ibintu ngo bakirondera ngo mu gipolisi ngo bazobabwira ngo muri ministeri. Mu gipolisi baraheza bakavuga ngo, baraheza bakemeza impapuro zivuye mu gipolisi, baravuga ati yishwe n'iki. Izo n'amarezilita atangwa n'abaganga, kuko iyo bamutoye yapfuye baramupima, barapima bakaraba icyamwishe, bakemeza ati yishwe n'iki 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 n'iki. Ariko je ndavye ukuntu yasohotse hajya ahantu sindavyibaza. Yarashobora kuba yarafashwe akagarukanwa mu irya nzu, hanyuma ntawuzi ibyakurikiye mu nyuma. Mugabo sinibaza ko yiyahuye uko biri kose. None yoba yiyahuye yitaye mu modoka, reka bazabitubwira, tuzumviriza ivyo bazotubwira. Ariko si we wa mbere apfuye. Umuntu wese apfuye bavuga ngo bagira ivyo bavuga nyene vyo kurementanya, mugabo burya kenshi abantu ntibapfa biyahuye canke biyishe. Abatishwe bicwa n'ikintu runaka, mugabo ntibigera babivuga neza, barabikingira ikibaba. Rero ndagusavye ko mwokwihangana, hanyuma ari ejo canke ryari je nanje nzokubwira aho nzoba ndabigejeje ndabikurikirana, kugira ngo turabe ko icyo kiziga cyoboneka. Murakoze. Hama kandi no mu gutanga ubutumwa nivyo, muri ambasade hari igihe bafasha kandi barafasha, ariko ibintu nk'ibi vyo kwidogerwa n'abantu baba babuze umuntu navyo si vyiza. Ni kuza bagerageza bagaha umuco umuryango w'umuntu, kugira ngo umuryango uronke umuco ukwiye. Urumva nk'abo ko bahuye ko umuntu yapfuye, iki kiba ari ikintu kidasanzwe. Ntushobora kubwira umuntu ngo umuntu we yapfuye ngo uce ugarukiriza ngaho, bigaragara nabi cane, kandi bigira inkurikizi zibi ku muryango wabuze umuntu. N'abari bihanganye ntibaba bakihangana. Ibi nibaze baravyumva. So rero mukomeze kwihangana. Sawa. Hanyuma abakunzi banje, je nta byinshi novuga. Ndabashimiye ko mwakora iki kiganiro. Mwarabibonye ndabereka uwo muntu yagwaye ariko ariruka. Uyu munsi turose inkuru mbivuga ngo yarapfuye. Iki ni ikintu kibaje cane gose, ariko Imana irose kwihangana umuryango, ama kandi Imana nawe murose ikiruhuko kidahera. Twese niyo nzira.